Santiana, wataye ubwenge wewe gute ukwinjira mu bintu by'imiti kandi atavyomenyereye? Nkubo ita hasi wovuga gute? Erega mama, va mu kicumba genda. Karibu. Murakoze. Aha ni muhira kwa Rebecca irankunda. Ego. Okay, nitwa Dr. Therese na nifuza kuganira na Madame Rebecca. Karibu mwishare tubakire. Murakoze. Mumeze neza n'uyu muvuye? Ego turashima. Hama tubazimana iki? Murakoze ariko niduteba nakabazo gusa nashaka kubabaza. Ndavyumva ariko tubazimanye naho byo bavyiza. Okay, mwadufasha amazi? Ego. James, jewe na so twakoranye imyaka myinshi. Twarabagenzi. Yari umugenzi akaba n'umuhanuzi. Kiretse ko byashitse bikagenda nabi, ariko ntazibana zitakomana amahembe. Gusa nishimiye cyane yuko utwishimira gose. Fada, ubuzima ni bumwe. Ubu bamurira cyangwa unezerewe. Ubuzima ni bwa bundi nyine. Gusa je ndabishimiye cyane. Burya na papa ntabwo abanka. Nuko gusa hataraboneka ikintu kibahuza. Uvuze neza cyane. Turakeneye ikiduhuza. Kandi urufunguzo ruza kuduhuza. Ni wewe James. Me? Yeah. Of course. Gute. Ndafise inka zibiri mu ruhongore rwanje. Zikamwa yera. Kandi izo nka zaragiwe neza. Ndakuravye usa n'umwungere mwiza. Thank you. Ni gute ntokugabe? Kumbure yoba ariyo mpamvu yo kunga ubushuti mu muryango tugasubiza hamwe. Papa, murakoze cyane kunyizera. Ariko rero, reka ibintu tubitware buhoro buhoro. Ya. Ico mbona coco biriko birafata intumbero kandi nziza. Nagomba ndakwisabira ikintu kimwe. Go ahead. Nzoze gutora mama Santiana. Tugenda ahantu dusangire. Nimba atakintu na kimwe bigutwaye. Oya. Nta na kimwe. Gusa ibintu byose uzonsaba nzobikwemerera. Kiretse ikintu kimwe. Fada, icahe. Sindakwemerera ko yipiyo uyintsindana. Ije ntegeza kuyitsinda. Gerageza turabe. Ah!
Santia na mwana wanje. Washavura kubera ukankamiye. Oya nta na kimwe mama. Ndazi urakunda pizza. Turayamahera 60,000. Ugenda ugura pizza yowe ya 30,000. Ucugura n'iyindi nyene ya 30,000. Hamikendi. Muri salo hari umushitsi. Ubaho umushitsi. Umuramutse ubandanye usohoka. Ça. Ça. Allez. Merci. Mutubabare kuba twatevye. Oya nta na kimwe. Merci. Hama rero. Nagomba kutubaza iki? Hari umugwayi yitwa Rebecca Irankunda yigeze kugwarira muri structure iwacu. Haraheze imyaka myinshi. Rero nari ngomba kumenya actualité yiwe. Rebecca yarakize. Imana yarabikoze byaragenze neza n'ukuri. Wow, Imana ishimwe. Nukuri ndaryohewe kuvyumva. Ibitangaza by'Imana Cyane. None akunda kuba ari ngaha ari kugira ngo nzoze kumuramutsa tunayage. Rebecca usigaye akorera ruguru. Aramaze ikintu cy'imyaka 3 ine atamanuka. Wow. Nikorere dawe. Nakari Imana yamukuye kure. Ije ni nkumi yiwe mbonyire ngaye. Oya. Ntabwo ari umuntu wa Rebecca. Aha haba abakobwa babiri. Uwiwe yagiye ku ishuri. Oh, Imana imufashisha yamara abone kumugirira akamaro. Mwakoze rero kutwakira twe turagiye. Namwe murakoze. Karibu kandi. Murakoze. Sawa. Sawa. Wewe ni mwana wa Rebecca? Ego. Tashaka kugenda. ugataha bishana inwe amutera stress abantu mu mucano ariko Sami ni gute mushobora gukora nk'abana bato none ko twahevye ubusuma tugiye kubaho gute raba ingene hera harumye ndasubiyemo tugiye kubaho gute bro buge tumeze nka team twategerezwa kwicara hasi tugakora inama imbere ko mufata icyemezo cyo kweba umwuga ndasubiyemo twategerezwa gukora inama rero mwagenga murafata icyemezo nizere yuko mufise plan B kuko iyo uhevye plan A ubu ufise plan B ndasubiyemo nizere yuko mufise plan B mon cher ami icyemezo ntabwo cyafashwe nk'umugwi nk'uko bivuze ariko Mike yarambwiye ukuri nabonye ukuri mu maso hiwe yarambajije ikibazo kimwe icyo kibazo cyari gifise inyishu zirenga ibihumbi yarambajije ikibazo icyo kibazo cyari inyishu bwacu rero nta plan B ihari ufise uburenganzira bwo kubandanya umugadani ndakubaza uravye imyaka tumaze twiba ni giti tumaze kunguka atari izina ribi mu bantu ushobora kuba nayo mpamvu bituma tudatera imbere ivyo ndabitahura cyane ariko tumeze nk'umuryango bro dutegerezwa gufashanya muri vyose ndasubiyemo turi nk'umuryango none ko tubihevye tugiye kubaho gute
woho plan B twateguye iri he? Inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Turakomeye dufise amaboko n'amaguru kandi dufise n'Imana tubona. Ndasubiyemo nta plan B ihari. Ndasubiyemo kandi nta plan B ihari. Uri free yo kubandanya inzira y'ubuzima bwawe. Ushaka nsubiremo kandi? Hello. Oui, alors? Santiano. Burya wowe urabishika ukankumbura kwera? Cyane James. Kubera iki noreka kugukumbura? Sure. Ndishimiye kuvyumva. Nari kumwe na so wawe. Twavuganye ibintu byinshi cyane kandi byubaka. Ivyaye James. Numva mfise amatsiko yo kuvyumva. No. Nibanga cyane, sishobora kubikubwira. Gusa ntabwo ari bibi. Wasimbwira please, ndagusavye. Oya, nzokubwira ejo. Ndagufitiye naga surprise. Okay. Sawa ndabirindiriye. Ugira umunsi mwiza. Ndagukunda. Okay. Watwese mwiza wanje. Ibintu biko biratera biba nabi. Umugore tegeza kumwica. Kuko imiti turiko turamutera kumusinzikaza nta kintu na kimwe kiradufasha. Kandi ibintu bikomeza biba bibi cyane. Mike, bimeze gute ko nariko ndabona improvement? Aho bigeze biragoye cyane docteur. Nta kindi gisigaye atari igitangaza c'Imana. Erega urara buterereze hirya no hino ushobora bekora nk'ubufasha. Ubwawe navyo bukwishoboza. Mbega nta muryango wufise?
navutse atawundi muryango nzi atari abavyeyi banje. Papa wanje yari umwigisha w'umukongomani, yaje no mu Burundi kurondera akazi. Bivanye n'ubukene twari dufise muhira, ntabwo nigeze ndonga amahirwe yo kuja ku ntebe y'ishuri. Gusoma no kwandika navyigishijwe n'abavyeyi banje. Papa wanje yitavye Imana, mama afise imbanyi ya Naomi. Inyuma y'imyaka 4, mama wanje nawe aramukurikira. Gutyo nisanga muri iyi si y'Imana, atawundi muntu n'umwe nsigaraye atari mushiki wanje. Birababaje cyane, ariko nanje nditanga. Ubu urabona ko nakugoza fagitire z'ibitaro canke imiti ariko arafata. Ariko reka nanje ngerageze nje guterereza, ndabe ko arico noronka. Docteur, umaze kugerageza bihagije. Ufise umutima mwiza cyane udafiswe n'abantu bose. Nta kindi mbona no guhemba atari ukugushimira. Imana yo mu ijuru ikomeze kuguhezagira. Izi fungurwa muzumva gute? Bimeze neza mama, biraryoshe cyane. Umugabo wanje we afise avuga. Indya zateguwe n'umufasoni wanje kabuka izoreka kuryoha. Mbe Santiana, mu masaha ya 14 wari ko nakurondeye nkakubura. Nagiye kujya pizza. Bibagiye ko ari wowe mpa amafaranga. Sigaye nibagira cyane n'ukuri. Nirirwa nyirungu. Happy, wowe wari? Nari ku ishuri mu masaha ya 14. Bibagiye ko twiga dusubirayo. Nashaje. Mbega Diva kuneretse kumubona amazi iminsi myinshi taza ngaho. Iminsi myinshi? Byari ntiyarari ngaho igihe James aza. Ashobora kuba yaje kuko nabonye impuzu ku mugozi. Ntiyoza ntabimubwiye. Zirya mpuzu nije nazimesha. Ariko kumenga urafise ikibazo.